Nakamuna rero kabaye nakamuna gahagaze kwinyonyezwa rihagaze kuri 72 miliyari nakamara amazi mu bisanzwe kwambika ibara umuntu birahanwa no kumenera no kuja kubeshera abantu birahanwa facture bakoreye ko wi okay kuko hariho base hariho base abantu bakorera ko nibashaka vous pouvez murashaka kugira zoom cyataza kuyiba c'est ça la facture yakorewe ko kugira ngo batore 72 miliyari a base yayo ndashaka mahejeje okay le chadaisoma ndayisome kugira ngo ndabereke muhejeje mu mbwenda je peux ari abandi bari no kuri no côté tu peux peut-être prendre 72 milliards. Good. Thank you. Iyi facture rero ni facture yaguzwe y'amatike yo kudandaza. Ayo matike yo kudandaza twari twaguze amatike ubwa mbere hejuru handitse ko carnet de 50 000 quantité 200 pièces 200 ntibashize ko ari pièce canke ari carnet baje ko 200 prix unitaire ya akaba 100 francs iyo ni rubrique ya mbere le carnet qu'on dit c'est ça katuibereke neza c'est ça le carnet carnet rero birimo amatike 300 wonderful ubango tubuze tuti carnet de 50 200 pièces uchupata 200 pièces fois 300 uchutora hein 600 non 60 000 ufashe 60 000 ukagwiza na il y a que 60 000 hein ou ego 60 000 ukagwiza na 50 000 uchutora 3 milliards chiffre d'affaires potentiel ku bantu baza kuri département y'abantu bari 5 000 murazi kuna bameze yari kuba ari 3 milliards kuri 50 000 musi yaho rero kandi murabona ko prix imwe prix unitaire y'aka carnet ari 100 kose ni byo kuri cyari ticket ko turajana ticket de 20 000 zari 4 000 uchifata 4 000 ukagwiza na 300 ukitora combien passer 300 ugwize ayo matike 4 000 fois 300 c'est autour de 1 million 200 uchugwiza na 20 000 utora ngahe 24 milliards yambereke izo 72 milliards zavuye ntabwo zavuye ku byo twadandaje zavuye kuri la mauvaise interprétation de la facture. That's why ils savent que le chiffre d'affaires potentiel à base de la facture. Bacha bagenda kuri ni ticket de 10 000 naho nyene 6 000 uciugwiza na 300 utora 18 000 fois autant et fois 10 000 ucotora 18 milliards na nuko bica bigenda. Voilà ni za ticket de 5 000 yari 12 000 ticket de 2 000 zari 30 000. Alors si par exemple on prend que par disait commande za carnet 30 000 carnet zingana gutya yo imprimer ni baza kuno musi ni mu mahegwe ba mbere kwinga mu gisagara hanyuma iyo carnet igugwa 100 francs ya Texon twaravuganye na maison d'audit cyadutangaje ntabwo hari tahuye ngira hari izindi intérêt kuko peut-être tadufise contrat iri ndani ubwo ni bisanzwe tagomba turemeshe abantu kabire ke ivyo bintu bya 72 milliards nivyo mwibarabara naco gituma two jewe nka president de la fédération twa ariho yamya tubwira president vice president turi kumwe
kugira ngo adufashe gatoyi analyse twiyumviriye twebwe kuri terrain abahe utuntu ibintu bihabera gatoyi president dufashe gatoyi hamwe two kwinjiza miliyoni 20 ku munsi ku kibuga kugira turonke 72 miliyari twokina imisi ibihumbi 3,600 zinzi ko fata calculatrice akabiharura fata calculatrice fata 72 miliyari ugabure na 20 millions tworisha potentiellement par jour uchutora 3600 jours no kuvuga ko 3600 jours ni imyaka ingahe sanza 10 imyaka 10 ni imyaka 10 kigira 3600 imyaka 10 sanza twofata rero twakina imyaka 10 sanza twinjiza ku munsi 20 no tworonka chiffre d'affaires ya 72 miliyari no kuvuga yuko iki gikorwa cyakozwe harabayemwo ngira ngo kibazo cy'umwanya muto sino abakoze rapport d'audit bari gufata bakayistressa bakabati mbega nk'ubu iyi chiffre d'affaires potentiel tugize yoboneka mu kiringo kingana gute kugira ngo tuyemeze même l'opinion ishobora kuyisoma yihe une idée c'est ça mumenye ko rero iyi rapport yakozwe ari yo ku mwaka umwe gusa wa 2023 kuva itariki imwe y'ukwambere naho habaye mutunenge twaho batanguriye natwe twatanguriye no kuvuga yuko ico giharuro bariko barashikiriza no munsi arico cyane kiriko kiracafuza federation nemeze nivuye inyuma ndacamirire kuri vuge nti sico namba na gatoya.